Mahoro, mwari mubizi ko twirirwa turavuga amajambo y'ikiganda twibaza ngo ni Kirundi? Aya majambo umubikira, umukama, ugusenga n'ayandi twirirwa turumva no gukoresha kenshi twibaza ngo ni Kirundi. Aho ibambewe, umubikira ni ijambo rivuye mu kiganda, bikira rikaba risigura umukobwa w'isugi. Umukama ni ijambo rivuye mu rurimi rw'urunyankore, rumwe mu ndimi zisanzwe zikoreshwa mu gihugu c'Ubuganda. Mukama rikaba risigura umwami canke umuhanyi. Gusenga naryo si ijambo ry'ikirundi nkuko tuvyibaza, ni kiganda. Rikaba risigura kuba umusavyi. Umusavyi rero si umuntu asaba gusa, ni kandi uwukukira uwundi. Ayo majambo none yaje ryari muti gute? Mu 1892 mu gihugu c'Ubuganda harabaye intambara hagati y'abakatolika n'abakizwa. Abakatolika batari bake rero bacitse kw'icumu, baciye baza mu Burundi barongowe na Musenyeri Hirt. Abo baganda rero nibo bahavuye bafasha abazungu gutsimbataza ubutumwa bw'ishengero katolika mu Burundi. Uko niko ayo majambo yatanguye gukoreshwa gushikaho abarutse ubu bibaza ko ayo majambo ari Kirundi. Ayandi majambo ndoramana dukoresha mu Kirundi kenshi ni Mungu, risigura Imana, ishetani mu Kirundi ni guba canke sekibi. Reka duce make ntiduciye ikiyago, warubizi kizobandanya, mugume mudukurikiranira hafi. Murakoze.